encouragement tubahaye ko nk'ubu utaha la présentation uzoduha izoze koko yisunga le format budget programme. Aha naho umuntu ashatse kudetaya gatoyi, par exemple nk'ibi mwari mwaduhaye mwari kongera mugashyiraho colonne ya résultat attendu, mugashyiraho indi colonne ya IOV, hakongeraho indi colonne ya période d'exécution, hakongeraho akajaho indi colonne y'amakantite, hakajaho indi colonne y'amaku unitaire, hakongera hakajaho indi colonne y'amaku toto, hakongera hajako colonne ya montant affecté, le budget affecté, hagaca hasubira colonne ya réalisé, ma réalisation, hagasubiraho colonne ya non réalisé, biba bitarakozwe, hagaca hakurikira montant restant, noneho hagaca hakurikirana observation. Mugabo kuri colonne ya nyuma hagaca haza na étape suivante. Iyo étape suivante niyo ugiye gutangura ku yindi fichier, niyo igitangura kujyana zo kuba ya mbere. Donc ibi rero iyo tableau fichier uyijanye imeze uku, ça c'est le budget programme. Kuno kuvuga yuko activité yose baca bayibona jusqu'à la fin, bari umurongo muremure jusqu'à la fin, ucubona n'ivyakozwe n'impamvu bitakozwe muri observation, ku buryo nawe ucukorija muri étape suivante uti iki ni cyakozwe, ugaca none ureporta l'activité kubera ko itakozwe. Ibi rero mvuze ni navyo biduterera ingorane mu bintu bijanye n'amabudget. Iyi budget ko nous propose iyi kivuye muri leta nta kintu cyitwa rapport tubonamo, kandi babwiye uti raba ingene mukora ama rapport biragorana, ariko icyo kintu ndikibona umengo exercice yiheze, umenga biraherana byose n'amativite agahera yose n'amahera agahera, ukamengo batanguriye ya zero. Ni ikintu bataraparvena kugira ngo bashobore kuduha kwinyisha. Ariko rero mwebwe muri iyi bije murumva yuko hariho étape suivante, après l'observation étape suivante, no kuvuga yuko hari ibintu bitashoboye guhera pour une raison ou une autre. Icyo gihe ivyo nibyo bice bija muri rapport kugira ngo none mubye mutangure le circuit. Donc voilà, iyo ni recommandation imwe muzo abandi bagiye bavuga. Ibi bijanye na obuha na RB bakomatanya bafatanya la période la conception byose n'ibiki bakiza kujya bakievalua ibintu. Nibaza ko muzoheza mukavyiga mukaraba neza inzira byotanga. Ikindi bagiye bavuga ni icyo bavuze namwe mwemeye muti muzoraba ingene aba privé kumbure na leta hari ingene mushobora gupanga ibintu by'ibikorwa bimwe mugashobora kubiha aba privé mugashobora kubikora muri leta. Ariko nkagaruka cyane baba aba privé baba bo muri leta, hari ikintu mwagiye muvuga kijanye na travaux en régie. Les travaux en régie ni ikintu gikomeye cyane kuko twarabonye expérimentalement, ubu biramaze kuboneka ko leta harayimaze kubaka, hariho n'abatareka amaze kubaka. Turabona ko les travaux en régie ou les constructions en régie zitwara amahera make par rapport n'amakonstruction y'aba privé. Ico nico byo bitwara amahera makeyi. Mugabo les constructions en régie nubwo zitwara amahera makeyi, nubwo ziri flexible no kuvuga yuko les travaux en régie hari hamwe ugize ingorane, haba harimo des possibilités de facilité yuko ushobora par exemple kuba uhagaritse gatoyi, par exemple kuba ushoboye no kwikora ku bandi kuyandi ma expertise. Iyo rero biba birimo cyo kimwe n'aba privé bari fermé acatanye kugira ngo zana ngo avena ngo zana ngo nibiki bimwe nyene batangiye kugira nuze baca bashira imbere. Muri travaux en régie ni ibintu bimeze nk'ibiri en interne, ku buryo hamugize ingorane mushobora kubazanya muti none ingorane twoyivamo gute, ari ntuze quand ce sont des travaux en régie. Alors que muyane ma travaux sanzwe sanga baca bavuga bati no nta yindi nzira zana
ngo nayavira muri faranga riti hagace ngo nayavira n'ibindi n'ibiki ngo nayavira n'ibiki n'ibiki. Ibyo rero mu maconstruction muri modèle en régie usanga ari ibintu bipasa beaucoup plus kuko biba biri gérer en interne. Ikindi nacyo nuko wewe amarché en régie umukozi arashobora kuba ari performant, umukozi nk'umu ingénieur cyangwa n'uwundi bigashoboka kuba ufise marge yuko ushobora no kumuhindura ukazana uwundi muri marché ya régie, kandi mutiriwe kuja mu ma processus maremare de remplacement. Donc icyo nacyo ni ikintu kizima ku buryo usanga bica byorosha noneho. Donc c'est une facilité comme tant d'autres ku buryo. Ikindi nacyo ni le contrôle. Le marché en régie permet yuko le maître d'ouvrage ashobora kugira un contrôle suivi, un contrôle donc rigoureux nawe mu gihe abishoboye, le maître d'ouvrage mu gihe abishoboye. Ariko rero ikindi nacyo novuga nuko le marché en régie hajya bavuga ngo aba patron ngo b'amashantier cyangwa aba patron des ouvrages ni iki. Muri marché en régie nta mu patron abamwo. Le grand patron ahubwo il doit mettre la main dans la pâte kuko ateza kubikurikira régulièrement. Ibi tuvuga parce que twabonye akarorero kugira ngo bikurikire régulièrement parce que ariko sa twegwe tugira iyo utanguye marché ngo nuko wakizamo aba ingénieur nuko wagize gute wowe ukazorindira gusa ngo yuko baza baguha ama resultat ngo mbega ngo raya ngo bigeze hehe. Buriya turihenda cyane kuko aho nyene habera des tricheries cyangwa habera des manques, des insuffisances kuko barya baba bariko barubaka les ingénieurs wahaye le cyangwa le délégué du maître de l'ouvrage harigenda aho bibananira cyangwa bagashaka kugira utuntu bashiramwo wowe utahabaye kugira ngo ucyo uti stop ibi ce n'est pas comme ça, ni mu bigiruko kenshi naho bigenda bipfira. Donc rero muri marché en régie nta mu patron abamwo, wewe ahubwo le patron ni wewe ahubwo le vrai exécutant kuko ni ukurikira kugira ngo ugende ukosora. Barya abandi bakaba des ingénieurs, des exécutants au second degré. Donc nama avantage mugabo harimo nama défi. Le premier défi nuko le maître d'ouvrage yemera ko ahinduka umu exécutant nk'abandi, peut-être umu exécutant au premier niveau kuko le maître d'ouvrage nuteza gukurikira ibikorwa. Aha rero no muri leta haraba ingorane, bamwe b'abantu bavuga bati ce sont de grands patrons bagaca bagenda bakaba bambaye neza, baba bambaye neza, ati yaje kuri chantier par hasard ngo agiye gukurikira ngo kuraba contrôle. Oya, le maître d'ouvrage ahubwo c'est le premier exécutant muri chantier ariyo yose kuko icyo gihe ubikurikirana neza. Iyo uruhome batangiye kurugira rukitse rutambitse wewe ba wamaze kwene ukabibona wacha wentervena mugabo muri le défi qui s'oppose nuko le maître d'ouvrage n'abateza kugira les capacités de suivre, la volonté de suivre. Barashobora kwakora ibintu ntubyumve, ntunamenye nuko amatafari bayivye cyanye, ntunamenye ko uruhome rupinze, ibintu nka bene ibyo parce que atabyuzi. Ukamenya ingene bacanga isima, bacanga ibiki n'ibiki amagravier, je ne sais pas, ibintu nka bene ibyo. Donc wewe utabikurikiye hariya nyene habera amadega, aho gushaka mu litre d'eau agashiramo 0,70 centilitres, ibintu nka bene, cyangwa gushira mu isima kugira ngo ashiremo 2 kg de sima agashiramo 1 kg de sima, byose ubona biduga mugabo niho nyuma uza gusanga yuko watakaje cyane. Donc iyindi défi izamwo muri ibintu gushaka ibintu byuko aba competent mais aussi yukuba yumva icakora icarico. Iyindi défi ikomeye nuko wewe maître d'ouvrage utegeka kuba disponible kandi ukemera guca bugufi nawe ugashiramo la main. Kandi wewe maître d'ouvrage atacuri kurahembwa uhemba abandi mugabo wemera gushiramo la main, ahubwo ukagenda ugira inama. Tu deviens en même temps le conseiller kuko nawe ko chantier ari iwawe ko uri maître d'ouvrage babyishe n'ubundi n'uzojyana uze no gutera induru
donc il faut yuko uba hafi ukemera rero wewe la conviction kemera ushiramo la main. Ikindi cya gatatu c'est être intègre. Le maître d'ouvrage atabaye intègre acaye influencer aba ingénieur biwe bakama bariko barashwana. Et aussi il faut avoir confiance en soi. Kuko utagize intègre confiance en soi kugira umenye ko abutumye ingene ubajera ukumva umwe kwaza umva aratarutse ati je ibintu nabikoze wabikoze wabitumwe nande. Donc il faut aussi être un bon administrateur gérant. Kuko iyo wowe utari capable yuko ngere umenye ingene les événements zikurikirana barakwiba kuko ama événements baragerekeranya nimba ari nk'amalo mwatanze uti wewe lo imwe lo ya kabiri lo ya gatatu example ugasanga umuntu hejeje lo ya mbere agaca yinjiramo no muri lo ya kabiri akamwinjiramo mu wundi afise yindi lo no mu yindi akonja akinjiramo ibintu ugasanga finalement ibitwara bibonye nk'ahandi wacu ugasanga bamwe umwe akisoko uwundi bariko barubaka bose bari mu mamarshe mu malo bagenda batsindiye ariko ugasanga umwe ati sinigwa nza kurondera uwundi wowe watsindiye ucubandanya niwanje uwundi nawe ati nawe ucubandanya niwanje kuko wowe urabishoboye ugasanga finalement n'urudubi. Il faut donc yuko le maître d'ouvrage aba ari capable yo gushobora kubikurikirana akaba ari un bon administrateur akamenya n'ibintu bijibure le minimum de passation de marché. Kuko nico usanga abantu bakaguhenderamo ngo bure tugiye gukora iki bure tugiye gukora iki ibi rero usanga ari ibintu bigorana rimwe na rimwe. Ariko bref muri makeyi umunsi bizoshikano kugira ngo ariko rero le marché en régie nukuri il est meilleur par rapport à d'autres modèles de marché. Ikindi naco ntavuze nuko le marché en régie ituma les compétences nationales zishobora kuba sollicitées kandi amatière de formation de renforcement de capacité bakaba renforcer sur le terrain même, ce qui est différent. Il y a marché wayihaye abantu z'abantu bakoresheje izindi modèle usanga ibintu byugaye babyica bagira gute n'ibiki ugasanga aho kugira ngo ibintu ushoye guhinduka cyangwa ushoye kugira ngo ujye ufise nguronke gain amatière yaba gain en qualité de formation cyangwa qualité de travail ugasanga biragorana. Mugabo muri marché en régie iyo possibilité irahari yuko abene gihugu nabo baronka amasoko abanogo baronka non seulement les compétences mais encore participent au marché.